Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igitega abapfungwa ba politike babiri banyiwe guhabwa imiti. Abo bapfungwa ni General Major Herime Gilde Nimenya ndetse na Colonel Michel Kazungu. Abo bagabo babiri bariko bakora umunyororo w'ubuzima bwabo bwose aho bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bikanga muri Rusama 2015 bakaba bari mu bitaro vy'akarere ka Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Igendereza ry'u Burundi ryaranze ko bashobora kurungikwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahari abaganga b'abahinga. Amagara y'abo bapfungwa uko ari babiri yarasinzikaye muri iyi minsi, bagwaye indwara y'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Colonel Kazungu akaba yarashikanywe muri ivyo bitaro mu mpera za Nyakanga guheze hesi rya mbere yanyirwa kurungikwa i Bujumbura kugira ngo avurwe n'umuhinga. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Bubanza abarimyi baridoga ko babuze imbuto z'ibigori. Ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi vyarakiriye imbuto z'ibigori bivuye muri Zambia. Amatoni adashika 30 y'imbuto niyo yakiriwe. Igitigiri gisa nuko ataco kimaze hagereranijwe n'ababikeneye. Kubw'umufundi w'indimo muri iyo ntara abarimyi barashavuye cane basaba leta gutegekanya imbuto zikwiye z'ibigori muri iki gihe c'agatasi gikomeye. Intonde zarakozwe kuri buri mutumba wo mu ntara ya Bubanza. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Uburundi yagenywe kuba intumwa idasanzwe y'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo muri Haiti. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa OIF Louise Mushikiwabo yagenye Domitien Ndayizeye kuba intumwa idasanzwe muri Haiti. Iryo shirahamwe ryabimenyeshereje mu itangazo kuri uwa 7 Gitugutu 2024 mu gihe hari haraye habaye inama igira 19 y'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa Francophonie yabaye kuva ku wa 4 gushika ku wa 5 Gitugutu yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bishimiye ukuntu bagiye gukomeza iryo shirahamwe babicishije mu biganiro. Iryo genwa rikaba ryarabaye mu ntumbero yo kugaragaza utwigoro iryo shirahamwe n'umunyamabanga mukuru waryo bakoze mu bijanye n'umutekano hamwe no gusubiza igihugu ca Haiti mu nzira ya demokarasi. Ico gihugu kikaba ari umunyamuryango wa OIF akomeye cane nk'uko iryo shirahamwe ryabimenyesheje. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko mu biyaga binini vya Afurika ari umwanya wo kurwanya ibiza bibiri. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biriko biragwanya akaranda k'inkende mu gihugu mu gihe u Rwanda ruriko rurakora ibishoboka vyose ngo rurwanye irandagata ry'umugera wica Marburg ariko kandi rwirinda Mpox. Ivyo bihugu bitatu bikaba bishobora kuzofashwa na OMS idafata minenerwe ivyo biza bibiri. Ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe amagara y'abantu bwatangaje ko ico gihugu catanguye gucandaga abanyagihugu baco umugera wa Marburg
wandukira cane mu ntumbero yo guhagarika ico kiza kimaze kwica abantu barenga 10 kuva cibonekeje kuwa 27 Nyakanga guheze. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abafungwa ba politike babiri banyiwe guhabwa imiti i Gitega. Abo bapfungwa ni General Major Hermenegilde Nimenya ndetse na Colonel Michel Kazungu. Abo bagabo babiri bariko bakora umunyororo w'ubuzima bwabo bwose bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bikanka muri Rusama 2015, bakaba bari mu bitaro vy'akarere ka Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Igendereza ry'u Burundi ryaranze ko bashobora kurungikwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahari abaganga b'abahinga. Amagara y'abo bapfungwa uko ari babiri yarasinzikaye muri iyi minsi, bagwaye indwara y'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Koloneli Kazungu yakaba yarashikanywe muri ivyo bitaro mu mpera za Nyakanga guheze. Isi irya mbere kandi yanyirwa kurungikwa i Bujumbura kugira ngo avurwe n'umuhinga. General Major de Police Hermenegilde Nimenya yarungitswe mu bitaro vy'akarere ka Gitega kuwa 4 Gitugutu. Abaganga bavura bamenyesheje ko badashobora kuvura izo ndwara, ariko igendereza ryaravyanse. Kubw'amasoko yacu, n'umwe mu bo mu muryango wa Nimenya yagerageje guhamagara umuhinga kugira ngo aronke impapuro ku miti yokwandikirwa, akaba yaratswe telefone yiwe irabikwa n'igendereza ry'u Burundi. Hampande y'ibura ry'imiti idasanzwe, ivyo bitaro birimwo abo bagabo babiri biriko birasanurwa. Abari mu bitaro babayeho nabi, ibitaro bigwaye gusumvya abagwayi vyakira. Uwo akaba ari wo mwihwezo w'umwe mu bamenyeshamakuru baho muri ako karere. Abo mu muryango w'abo bapfungwa uko ari babiri basaba indongozi z'u Burundi kubarekera uburenganzira bwo kwivuza. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko abarimyi bariko baridoga ko babuze imbuto z'ibigori i Bubanza. Ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi vyarakiriye imbuto z'ibigori bivuye muri Zambia. Amatoni adashika 30 y'imbuto niyo yakiriwe. Igitigiri gisa nuko ataco kimaze hagereranijwe n'ababikeneye. Kubw'umufundi w'indimo muri iyo ntara, abarimyi barashavuye cane basaba leta gutegekanya imbuto zikwiye z'ibigori muri iki gihe c'agatasi gikomeye. Intonde zarakozwe kuri buri mutumba wo mu ntara ya Bubanza. Bisabwe n'intwaro, abakuru b'imitumba nibo bakiriye ivyo biro. Bisabwe n'intwaro, abakuru b'imitumba nibo bakiriye ivyo biro kugira ngo babigaburire ababikeneye. Batanze amafaranga angana n'ibihumbi 4,200 y'amarundi ku kiro kimwe, igiciro cashinzwe na leta y'u Burundi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, abasaba izo mbuto bari baharurwa mu barenga 1000, mu gihe imbuto zatanzwe zitarenga ibiro 400. Hamwe iyo bigaburwa neza, umwe wese yari kuronka amagarama 200 y'imbuto. Uko akaba ariko umwe mu bafundi b'indimo amenyesha. Abarimyi barashavuye, abarimyi bashavuye ntibazi aho bari buteye umutwe. Jewe nasavye ibiro 10 vy'imbuto ntibandengeje ikiro kimwe. Sinzi ico nzokoresha ikiro kimwe kitarenga. Uko akaba ariko umurimyi Remy yidoga. Remy n'abandi barimyi bari batanze umwimbu wabo muri Anagesa ku giciro gito. Uko akaba ariko bavuga. Leta yari yatwemereye kuduha imbuto, none raba turonse intica ntikize ubu. Birababaje vy'ukuri. Abo barimyi bakaba basaba leta kubaha imbuto zikwiye nk'uko yari yavyemeye. Turafise amafaranga yo kuriha izo mbuto, kubera iki zitaboneka? Uko akaba ariko umwe mu barimyi yibaza.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru y'ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.